mwebwe muriko mukora ibiharuro by'ico muzokuramwo mu myaka runaka tudashitse iyo tuja. Abarundi bazobagiriza ko mwabahemukiye, batacu mwabafashije igihe mwari muhari. Hasigaye imyaka 14 tugashika mu 2040. Ni 14 gusa, nituzomara mare kandi byaratanguye. Mbega tuzoba tugeze he? Ahubwo nyene muratubwira twebwe bato bato ico bisigura igihugu cifashe. Iryo jambo risigura iki kuri nyokuru? Risigura iki muhira ku mutumba? Tumenye ico turindiriye, tumenye neza aho tuzoba tugeze, tugira ico twitega. Ataco twiho kwitega naho nituzomenya ko twahomvye. Muratubwira ivyo tworindira, tumenye ico abarongozi bacu twobitega ko, tumenye nico tubabaza. Twebwe ku mitumba turakene kumenya tuzoba tugeze muri ico gihe. Hazoba hahindutse iki? Tuzoba tubayeho gute? Twitega iki? Ikindi naco muratubwira ico mudusaba kugira natwe tujemwo, dushiremwo natwe, dushiremwo inguvu. Itarenta zacu turazifise, umwe wese ku rugero rwiwe, natwe dushiremwo iziwacu. Erega tutagiyemwo muzava mutubwira ngo ntaco twabafashije. Tubwira aho tuzoba tugeze, mutubwire ivyo mubwirizwa gukora, mutubwire ivyo tubwirizwa gukora, duheze tuje hamwe. N'ivyanka tuze twite ku mwikomo twese. Nayo handi turabarindiriye. Ukumenya Imana si iciyumviro, ukumenya Imana si amajambo, ukumenya Imana si birori. Kuba twarashize Imana imbere twiyemeje byinshi, dusabwa kubigendera bigaheza bikagaragara mu buzima bwacu. Turahiriwe ko dufise indongozi zemera ko Imana iriho. Iyo ni intango. Zemera ko Imana ari Imana. Ni intango ikomeye cyane. La première condition, la foi. Kwemera ko Imana iriho. Nimba rero Imana iriho kandi ikaba ari Imana, bisigura iki kuri jewe? Kumbura ikibazo nyamukuru gihera ngaho. Nimba Imana iriho kandi ikaba ari Imana igaba byose, nkaba ndumuntu muto yikiremwa imbere y'Imana, none kuvubwo nca ndavyifatamwo gute nimba Imana ari Imana? Twebwe ngaho i Burundi rero iki gihugu cacu biraboneka ko gikeneye impinduka mu buryo tubayeho, mu buryo dukora, ariko cyane cyane ni mu buryo twiyumvira kubu na kazoza. Ingene dutegera ivyubu, ingene twiyumvira kazoza, n'ingene tubaho ku munsi ari impinduka zikenewe cyane. Birabereye ko twohagarara tukaraba ko turi ku murongo wo, ko turi ko tujaho. Hari habiruka cyane bagakoresha n'uburyo bwinshi baja hatariho, bagakora cyane batujana hatariho. Birabereye rimwe ko umuntu ahagarara akaraba ko ari kwibarabara ryiza, ko ari kwibarabara ryo, ko ari kaja bukuruzi rwo, ko ari kwatujana mu gihugu cyo, na cyane cyane iyo uri imbere y'abandi. Haro byinshi twamenyereye bikwiye guhinduka. Turakeneye changement de mentalité, changement d'attitude, changement de comportement. Ko twinje mu mbona kazoza nshasha. Mwebwe mufise ijambo, mwebwe muturi imbere, mwebwe mushasha y'ibibanza y'amadekre yasohotse nuko mwebwe mutabimenya, kuma WhatsApp ama message mukama na attention umuntu ashiramwe mu kuderura liste, kandi yurimwo kubisanzwe ububizi, mugabo ugasanga umuntu araba ko yohava yisangamwo par hasard, ukabona yuko ari ikintu gihangayikishije umuntu, mbere na tension ikaduga. Ako hantu murahibuka, tugashashara ibibanza, tugashima kudugaho turamutswa neza kandi na benshi. Mwebwe muriko mukora ibiharuro by'ico muzokuramwo mu myaka runaka tudashitse iyo tuja. Abarundi bazobagiriza ko mwabahemukiye, batacu mwabafashije igihe mwari muhari. Igihe muhari nubu haheruka gusohoka makete menshi cyane, ingingo zishinga ibibanza n'ababikoramwo byinshi cyane. Buryo urya n'umuzigo, mbere novuga nti namagogwa, kuko abantu baguhanze amaso n'igihugu kinini cyane. Umuntu yovuga ati ndagowe kubera ejo l'histoire vous demandera compte. Ejo bazovuga bati ninde yarahari, ninde yarabijejwe, ninde yategerezwa kubikora. Igihe duhari nitwe duhari, nta wundi ahari.
ivyo tujejwe nta wundi yobikora. Hariho abandi bobishobora mugabo batabijejwe, naho babishoboye ntavyo bazoza gukora kuko sibo bahari. Nimba uhari ntubikore uhombeje igihugu cose. Nimba uhari ukabikora nabi barabibona, biraboneka, mugabo nta kundi bari bugire kuko ntibokubwira ngo mbisa ndabikore, ubwo bubasha ntabwo bafise. Igihe rero kirahera, igihe niwe uhari, atacu umuntu akoze abacumuye kuri abo bantu bose yokoreye. C'est notre tour. Nigihe ciwacu uyu munsi, nigihe cyo guhindura ibintu, nigihe cyo guhindura ibintu ngo bigende neza gusumba, nigihe cyo kuzamura ivyazamye, nigihe cyuko ibitakunze bikunda, nigihe cyuko igihugu rero giheza ukavuga uti ngomba ndagihindura icamata n'ubuki, kuko ntivyikora. Tubwiza kukibungabunga, tukagiteza imbere, tukagifata neza ico gihugu c'isezerano. Erega ayo mabuye y'agaciro Mukama tubwira nitwe tubwiza kuyimba, tukayadandaza, tukayahingura, tukayahereza murundi kwisahani kugira bishikeyo. Hari umuntu abwirizwa gukora. Igihe cuno munsi ni wewe uhari, sije ndahari, naho vyogenda gute sindagusunika ngo ndahaje, ndakwiteze ko ubikora. Uwo n'umurundi wari wese yobivuga. Ico gihugu twumvise ciza, ico gihugu c'amigezi, ico gihugu c'amasoko, ico gihugu c'ingano n'amasaka, c'amavuta n'ubuki, c'amabuye y'ubutare, kimeze gute neza na neza muri 2040? Mu majambo twumva kizoba kimeze gute? Muzoba mudufashije kandi bibandanije kutubibona. Barya abantu mwaduhaye ngo baturongore, barya batware dufise, mbere bamwe nabo twitoreye twizigiye yuko bazodutwara batujana aho hantu. Barya abakozi tumenyereye mu biro babandanije kurya tuzi bakora. Ivyo bintu none mwumva bizoshika? Bamwe muri bo ngo basigaye bonka. Iryo jambo rirateye ikigongwe ngo igihugu kirabonkeje. Akani gashasha nta nuzi yo kazananye ngo igihugu kikonkeje wo nkunyarutsa. Muramaze kuvyumva? Iryo jambo rirateye isoni, rirababaje mu gihugu nk'iki cacu. Mukabona kiratemvye, muramenye iyo vyazananye bazabonsa ari benshi batagaburira iyo nka, utunyana two tuzoba twarapfuye kera. Iyo mvugo siyo, mbere ntaho nusubira no kuyikoresha muri buno Burundi. Nico gituma byari bibereye ko haba impinduka mu mitwe yacu, mu mitima yacu, mu bwenge bwacu. Harageze ko abarundi bose kugira ngo ico gihugu twumva tuze tukibemwo mu mutekano n'amahoro. Ayo mata n'ubuki tuyashikire. Harageze ko tuva hasi twese tugahagarara, tugahinduka, tugahindukira, tuti naho tumenyere kubikora sivyo, naho tubikora uku sivyo. Imyaka 40 mu bugaragwa yaraheze, imyaka 40 mu bugaragwa yaheze. Reka twinjire mu gihugu c'isezerano. Imyaka y'ukomorwa n'inzoka mu gahinga yaheze, reka twinjire mu gihugu c'isezerano. Imyaka kuryamana mu gahinga yaheze, reka dukore, dutungwe n'ivyo twakoreye. Imyaka yo kwama duhangayitse dutinya ibihugu by'Abafilisiti, Abagoriyati n'abandi yaheze, reka dushike mu gihugu c'amahoro n'umutekano. Harageze ko tujabuka Yordani, twinjire mu bihe bishasha, le temps du changement de mentalité, kugira ngo byukuri dushike muri ico gihugu c'isezerano. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Abarundi tutigaye, tutikubisa gashi, tutuguruye amaso ngo tubone, twita ikibi ikibi, twita akarenganyo akarenganyo, ivy'abandi tuvyite ivy'abandi, tutabihevye ngo turabe kure. Ivyo dukora byose bizotujana ico gihugu tugabirwa n'Imana, dusange turiko turagisambura. Hariho impinduka zikenewe, hari impinduka zikenewe ku muntu umwe wese, kuva hasi gushika hejuru. Tugomba twinjire muri ico gihugu ca Kanaani, tugomba tujabuke Yordani. Mugabo hariho ibisabwa kugira ngo tuze turagame muri ubwo buzima bushasha, muri ico gihugu gishasha. Erega si bose bacinjiyemwo,
erega si bose bashitse muri Kanahani. Tubwirizwa kuraba ko tubikwiye. Igice ca gatatu arico ca nyuma, mbega twokora iki kugira ngo turambire mu mahoro mu gihugu tugabirwa n'umukama? Twokora iki twebwe ngahi wacu duheje kumva abanyisirayeli ivyo basabwa? Bavukanyi, nkuko tuvyumvise mu ijambo ryayo, mbere nejo twavyumvise mu gisabisho c'inkuka y'imisa catwinjije muri kino kiringo, ukumenya Imana si iciyumviro, ukumenya Imana si amajambo, ukumenya Imana si birori. Kuba twarashize Imana imbere twiyemeje vyinshi, dusabwa kubigendera bigaheza bikagaragara mu buzima bwacu. Turahiriwe ko dufise indongozi zemera ko Imana iriho, iyo ni intango. Zemera ko Imana ari Imana, ni intango ikomeye cyane. La première condition, la foi, kwemera ko Imana iriho. Nimba rero Imana iriho kandi ikaba ari Imana, bisigura iki kuri jewe? Kumbura ikibazo nyamukuru gihera ngaho. Nimba Imana iriho kandi ikaba ari Imana igaba byose, nkaba n'umuntu muto y'ikiremwa imbere y'Imana, none ubwo nca ndavyifatamwo gute nimba Imana ari Imana? Twebwe ngahi Burundi rero, iki gihugu cacu biraboneka ko gikeneye impinduka mu buryo tubayeho, mu buryo dukora, ariko cyane cyane ni mu buryo twiyumvira kubu na kazoza. Ingene dutegera ivyubu, ingene twiyumvira kazoza, n'ingene tubaho ku munsi ari impinduka zikenewe cyane. Birabereye ko twohagarara tukaraba ko turi ku murongo wo, ko turi ko tujaho. Hari habiruka cyane bagakoresha n'uburyo bwinshi baja hatariho, bagakora cyane batujana hatariho. Birabereye rimwe rimwe ko umuntu ahagarara akaraba ko ari kwibarabara ryiza, ko ari kwibarabara ryo, ko ari kaja bukuruzi rwo, ko ari kwatujana mu gihugu co, na cyane cyane iyo uri imbere y'abandi. Haro byinshi twamenyereye bikwiye guhinduka. Turakeneye changement de mentalité, changement d'attitude, changement de comportement. Ko twinje mu mbona kazoza nshasha, mwebwe mufise ijambo, mwebwe muturi imbere, mwebwe mushasha y'ibibanza y'amadekre yasohotse nuko mwebwe mutabimenya, ku ma WhatsApp ama message mukama na attention umuntu ashiramwe mu kuderura liste, kandi yurimwo kubisanzwe ububizi, mugabo ugasanga umuntu araba ko yohava yisangamwo par hasard, ukabona yuko ari ikintu gihangayikishije umuntu, mbere na tension ikaduga. Ako hantu murahibuka, tugashashara ibibanza, tugashima kudugaho turamutswa neza kandi na benshi. Mwebwe muriko mukora ibiharuro by'ico muzokuramwo mu myaka runaka, tudashitse iyo tuja, abarundi bazobagiriza ko mwabahemukiye, batacu mwabafashije igihe mwari muhari. Igihe muhari n'ubu haheruka gusohoka makete menshi cyane, ingingo zishinga ibibanza n'ababikoramwo byinshi cyane. Burya urya n'umuzigo, mbere novuga nti n'amagorwa, kuko abantu baguhanze amaso n'igihugu kinini cyane. Umuntu yovuga ati ndagowe kubera ejo l'histoire vous demandera compte. Ejo bazovuga bati ninde yarahari, ninde yarabijejwe, ninde yategerezwa kubikora. Igihe duhari nitwe duhari, nta wundi ahari. Ibyo tujejwe nta wundi yobikora. Hari abandi bobishobora mugabo batabijejwe, naho babishoboye ntabyo bazoza gukora kuko sibo bahari. Nimba uhari ntubikore uhombeje igihugu cyose. Nimba uhari ukabikora nabi barabibona, biraboneka, mugabo nta kundi bari bugire, kuko ntibokubwira ngo mbisa ndabikore, ubwo bubasha ntabwo bafise. Igihe rero kirahera, igihe niwe uhari. Atacu umuntu akoze abacumuye kuri abo bantu bose yokoreye. C'est notre tour. Nigihe cy'iwacu uyu munsi, nigihe cyo guhindura ibintu, nigihe cyo guhindura ibintu ngo bigende neza gusumba, nigihe cyo kuzamura ibyazamye, nigihe cy'uko ibitakunze bikunda,
nigihe cyuko igihugu rero giheza ukavuga uti ngomba ndagihindura icamata n'ubuki, kuko ntivyikora. Tubwiza kukibungabunga, tukagiteza imbere, tukagifata neza ico gihugu c'isezerano. Erega ayo mabuye y'agaciro Umukama tubwira nitwe tubwiza kuyimba, tukayadandaza, tukayahingura, tukayahereza murundi kwisahani kugira bishikeyo. Hariho umuntu abwirizwa gukora. Igihe cuno munsi ni wewe uhari, sije ndahari. Naho vyogenda gute sindagusunika ngo ndahaje, ndakwiteze ko ubikora. Uwo n'umurundi wari wese yobivuga. None nihagera hasigaye imyaka 14 tugashika mu 2040, ni 14 gusa, nituzomara mare kandi vyaratanguye. Mbega tuzoba tugezehe? Ahubwo nyene muratubwira twebwe bato bato ico bisigura igihugu cifashe. Iryo jambo risigura iki kuri nyokuru? Risigura iki muhira ku mutumba? Tumenye ico turindiriye, tumenye neza aho tuzoba tugeze, tugira ico twitega. Ataco twiho kwitega naho nituzomenya ko twahomvye. Muratubwira ivyo tworindira, tumenye ico abarongozi bacu twobitega ko, tumenye nico tubabaza. Twebwe ku mitumba turakene kumenya tuzoba tugeze muri ico gihe. Hazoba hahindutse iki? Tuzoba tubayeho gute? Twitega iki? Ikindi naco muratubwira ico mudusaba kugira natwe tujemwo, dushiremwo natwe, dushiremwo inguvu. Itarenta zacu turazifise, umwe wese ku rugero rwiwe, natwe dushiremwo iziwacu. Erega tutagiyemwo muzava mutubwira ngo ntaco twabafashije. Tubwira aho tuzoba tugeze, mutubwira ivyo mubwirizwa gukora, mutubwira ivyo tubwirizwa gukora, duheze tuje hamwe. N'ivyanka tuze twite ku mwikomo twese, nayo handi turabarindiriye. Ico gihugu twumvise ciza, ico gihugu c'amigezi, ico gihugu c'amasoko, ico gihugu c'ingano n'amasaka, c'amavuta n'ubuki, c'amabuye y'ubutare, kimeze gute neza na neza muri 2040? Mu majambo twumva kizoba kimeze gute? Muzoba mudufashije kandi bibandanije kutubibona. Barya abantu mwaduhaye ngo baturongore, barya batware dufise, mbere bamwe nabo twitoreye twizigiye yuko bazodutwara batujana aho hantu. Barya abakozi tumenyereye mu biro, babandanije kurya tuzi bakora. Ivyo bintu none mwumva bizoshika? Bamwe muri bo ngo basigaye bonka. Iryo jambo rirateye ikigongwe ngo igihugu kirabonkeje. Akani gashasha nta nuzi yo kazananye. Ngo igihugu kikonkeje wo nkunyarutsa. Muramaze kuvyumva. Iryo jambo rirateye isoni, rirababaje mu gihugu nk'iki cacu. Mukabona kiratemvye, muramenye iyo byazananye. Bazabonsa ari benshi batagaburira iyo nka, utunyana two tuzoba twarapfuye kera. Iyo mvugo siyo, mbere ntaho rusubira no kuyikoresha muri buno Burundi. Nico gituma byari bibereye ko haba impinduka mu mitwe yacu, mu mitima yacu, mu bwenge bwacu. Harageze ko abarundi bose kugira ngo ico gihugu twumva tuze tukibemwo mu mutekano n'amahoro. Ayo mata n'ubuki tuyashikire. Harageze ko tuva hasi twese tugahagarara, tugahinduka, tugahindukira, tuti naho tumenyere kubikora sivyo, naho tubikora uku sivyo. Imyaka 40 mu bugaragwa yaraheze, imyaka 40 mu bugaragwa yaheze. Reka twinjire mu gihugu c'isezerano. Imyaka y'ukomorwa n'inzoka mu gahinga yaheze, reka twinjire mu gihugu c'isezerano. Imyaka kuryamana mu gahinga yaheze, reka dukore, dutungwe n'ivyo twakoreye. Imyaka yo kwama duhangayitse dutinya ibihugu by'Abafilisiti, Abagoriyati n'abandi yaheze, reka dushike mu gihugu c'amahoro n'umutekano. Harageze ko tujabuka Yordani, twinjire mu bihe bishasha, le temps du changement de mentalité, kugira ngo byukuri dushike muri ico gihugu c'isezerano. None rero mu gusozera bimwe twokora kugira ngo ico gihugu kibe koko gishasha. Mbere novuga nti si changement gusa, novuga nti ni revolution, no guhindura.
guhindura mu mpande zose kuva hasi gushika hejuru. Ubwa mbere twiyumvira igihugu, tureke kwiyumvira twebwe n'imiryango yacu. Iyo mpinduka ndazi kwitoroshe. Twiyumvira igihugu, dufatire ku gihugu, reference pays, famille moi dufute, reference pays. Niko ibindi bihugu byateye imbere. Niko ibindi bihugu byateye imbere. Ubwa mbere igihugu, jewe mboneramwo, je nziramwo, je ndonkeramwo. Ubwa mbere igihugu. Duhagarike gukorera imiryango, dukorera igihugu. Passons d'une logique de survie individuelle ou familiale à une logique de développement national. Ako kantu ntikarafata mu Burundi. Ikibanza cyose kirimo umuntu mu ndinganizo y'igihugu ntibakimushizemwo kubera impuhwe bamufitiye ngo abeho. Si kubw'urukundo bamufitiye ngo abeho, ni kubw'urukundo bafitiye igihugu, ni kugira akorera igihugu. Birababaje kandi biri no mu nzego nkuru zimwe z'igihugu kumva mission zifatwa nk'agashimwe, akaryo ko gufasha umuntu. Umuntu azoja kuzana ico yari yiteze, naho bipfira niho mubona tutavayo. Ni ryari hazobaho des missions patriotes sans commission. Inganda tujamwo tubanje kuriha ubumenyi dukuramwo zigahagarara, zigatangura nako. Amanama badatanga amahera ahubwo batanga ubumenyi. Amanama tuyajemwo kurondera y'ubumenyi. Mbere rimwe hariho amanama tubona abakuru bacu baza kugurura, bikabagora ko baza mbere, ukabona kumengo ntibakorera igihugu, ukabona kumengo hari ikindi kiri inyuma, kandi bariko barakorera igihugu koko. Ico cyose dukora dukorere igihugu, twiyibagire dukorere abarundi, dukorere uburundi. C'est ça le patriotisme. Ico cyose dufise, ico cyose dukora, ico cyose tubitse, ico cyose twubatse, tukibone nk'intererano yo kubaka igihugu. Nivyo dufishe mu mufuko tubitegere nk'ivyubaka igihugu, atari ibyubaka twebwe gusa. Ubwa kabiri tugororoke mu byo dukora, travail honnête. Mu Burundi muri rusangi nka twese dukora ngo tubeho, nka twese turiyungunganya. Mu gihe bose bahindukiriye kwikorera ivyabo, muraba urugero rwo kwikorera ivyacu uko rungana, hacabura abakorera guteza imbere igihugu. Il y a un conflit entre le travail comme moyen de subsistance et le travail comme base de développement. Aho hantu hari akantu kataryoshe na gatoyi, aho umuntu wese akora yirondera mu kazi, akumva ko akora yikorera, ari bake bariko barakora barondera guteza imbere igihugu. Harageze ko mu nzego zose dukomeza la karite, hagatangwa n'ubushimwe kuva hasi, hagahagarikwa birondera, tugateza imbere akazi gakozwe neza, n'ababikorera utwabo bakabikora neza, n'abirimizi bakagomba gutera imbere. Abo bose bariyungunganya ngo biteze imbere, na cyane cyane ugwaruka bakabikora atari kugira ngo baronke amahera, bakaberuka ari kugira ngo bateze imbere igihugu, kuko ntibisa na gatoyi. Mu mutwe kuri bamwe ibiri yose ivyo. Ingene dutegera akazi n'ingene bamwe bagakora ntibituma tugira aho dushitse. Abakoresha bo tuja imbere. Ubwa gatatu gukora tukareka gutega amashi. Hariho benshi na cyane mu mihana iwacu, benshi baraba hanze, baguma biteze urwego rwo hejuru ko ruzoza kubafasha ku mitumba, kubibakorera. Tugomba twiteze imfashanyo izana na hanze y'urugo, hanze y'umutumba, hanze ya zone, hanze ya komine. Kandi Imana yaduhaye igihugu ciza gitemba amata n'ubuki. None turindiriye nde? Ahubwo twese twokwiyungunganya iwacu kugira ngo duteze imbere ingo, imitumba, amazone, amakomine, aho nyene tutarindiriye abandi bazoza, maze bikaba ingendo ya bose. Ico gihugu kizoba by'ukuri igihugu c'amata n'ubuki. Ubwa kane kuva mu vya kera tugatera imbere. Abarundi turatinya guhindura ibintu, mbere bamwe bagafasha ngo ntibihinduke, bakabijamo ngo bigume uko vyamye. Isigeze kure, ariko kenshi turacari twege mu vya kera. Birakenewe gufata risque calculée, gutimba umuntu agatera imbere, akabiharura,
koresha ubu buhinga bushasha, tuve mu vya kera, yumvira ingene twokora vya bindi gusumba neza mu mwanya muto ku buryo buke bikazana vyiza gusumba bwa mbere. Dukoresha ubuhinga bwa none kuko buzodufasha cane kongereza umwimbu. Ca gatanu, discipline mu gihugu c'isezerano. Bavukanyi, kugira ngo imbona kazoza ntibura uririmbo ruhera haje rushasha, birakenewe gushika ku kazi kw'isaha no gutaha kw'isaha. Burya ntahari akagwara abaganga bataratubwira ico kavako. Gushika ku kazi kw'isaha no kukavako hageze, kugataha kw'isaha. Birarebereye kureka kwicara atacukora canke wikorera utwawe, hasi novuga amatelefone ingene asigaye yaradutwaye akazi tukakabika. Kureka kuza kugurura amanama umunsi ugeze hagati. Abantu baza kugura amanama hirya no hino ugasanga baje saa 5. Uwo munsi ubupfuye, kandi mu gihe nk'iki turimwo cimbona kazoza nk'iyi, ivyo sivyo kuko bica bituma ibyateguwe byose bica bipfa. Mwoba mufashije cane mushitse kw'isaha, bigatangura kw'isaha, umuntu agashika kuco yarondera. Biri mu vyerekana ko twahinduye umurindi w'ibikorwa. Gusonera ibiringo ibikorwa bitegekanirijweko, amadosi akareka kuvundira mubiri wacu, ico ni igicumuro kuba turindiriye. Gufata neza ivyo ku kazi avec responsabilité, transparence. Mu gihugu c'isezerano umwe wese yumva ko ari gwiwe kandi akanka ntihagire ico mwononekarana. Gukoresha amahera y'igihugu n'umutima ukunda igihugu koko. Kwiga kugira planification. Kumviriza abo musangiye ibikorwa, abagukurira n'abukurira, umuntu akugurira umutima abandi ngo batange intererano ku byo akora. Ni intambwe mu bihe bishasha. Muri Korea y'Amajepfo, kugira ngo bashike ku rugero rw'iterambere rushimishije, hariho icivugo iwabo kivuga ngo le travail d'abord, le plaisir ensuite. Le travail d'abord, bimitsa akazi. Kwimika akazi, umuntu wese kuva ku mwana gushika ku mutama akimika ikitwa gukora akazi, kandi akagakora ngo abone ko aronse ico yashaka, kandi akironse kije gisa neza. Bikaba mu kwiyumvira mu buzima bw'abantu, ugasanga abantu barahindutse, bose bahindutse abakozi. Ico gihugu kiduga kiboneka. Ubwa nyuma, kubona kure. Kubona kure. Aho iwacu uravye uko turiko turagenda, uko twiruka ngo tubeho, uko turiko turakora, umengo tuja hafi. Ubonye ingene abantu bakora ukabihweza wiyumvira kugene bakora, urabona yuko arabiruka bataja kure cane. Kuko iyo baja kure ntibari gukora uko bariko barakora. Iyo batuja mu kiringo c'imyaka 50 imbere yacu, iyo itongo naryiyumvira mu myaka 50 iri imbere ingene izo baringana, iyabaho nkore nahiyumvira ingene imyaka 50 hazoba hameze nkavyumvira ubu, uko nkora ubu siko nokora. Ico gituma habaho vision, bituma ture kuri kubu, idufashe kubona kure, maze umuntu ategurira bazoza aho bazoshikira. Ibihugu tuzi vyavuye hasi mu mwanya muto bigatera imbere, hari habaye impinduka mu mutwe w'abarongozi n'abene gihugu bose, bakaraba kure bariko baraja. Kwiyumvira ufatiye kuri manda bisubiza inyuma igihugu. Nta vision ifatiye kuri manda ibaho. Birakwiye gufudika mu mutwe. Umuntu amaze gushikira ubutumwa, ibikorwa, agaca akora rero, akorera imyaka myinshi iri imbere yiwe, agashinga imigambi ifise izoboneka, izoranguka nyezina, ikazoranguka bwa nyuma. Muri ya myaka myinshi umuntu akagenda bukebuke. Bisaba ko hose haba imigambi miremire y'imyaka 10, 20, 30 mu mpande zose z'igihugu, ugahimbagwa no gutegura uko abandi bazobandanya we uhavuye, aho bazobandaniriza, bakaza bandaniza aho uzobugeze, ukabasigira ikivi, bakazobandanizaho ukivi kija kure, atari kivi kivuga ngo ndahejeje. Tukabahisemo, tukabasigira n'intumbero. Dutegekanye kubaka uyu munsi amazu, dutegekanye kubaka ibisagara,
kubaka amabarabara, kugira amaporogaramu scolaire universitaire, amavuriro tubona tuzoba dukeneye mu myaka 30 iri imbere. Tuvyiyumvira ubu, tubitangura ubu, nk'uko bizoranguka bazoba bakeneye mu myaka 30 iri imbere. Turabe ntitugwe mu mutego wa resultat immédiat, ibihugu ntibitera imbere uko. Burya gushikira vision ni igikorwa cyo kwamizako, ni igikorwa ca bose, kandi ni igikorwa c'abazi kurindira. C'est un effort constant, collectif et patient. Biyumvirire abana bacu bagikura, dutegurira abana bataravuka aho bazigira, aho bazovurizwa, aho bazogendeshereza imodoka zabo, baze basange twarabateguriye byose, nabo babashe gutegurira abuzukuru babo niyo baba bakiri bariho. Iryo niryo terambere nyaryo, nico vision ifasha. Mu gusozera, nyine icubahiro mukuru w'igihugu cacu, beni icubahiro mwese, beni iteka bubahwa mwese, turiko turakengurukira Imana muri no misi 3 kuri uno mwaka tumaze. Kandi ijambo ry'Imana turiko turazirikana riradufasha cyane ngo twinjire muri ico gihugu ciza gishasha. Hari byinshi twabonye twagaye uyu mwaka, umwe wese yisuzumye arabibona, kuko twese turi bantamagara. Hariho kandi byinshi byiza twaranguye, hariho n'ibindi tubona tugiye kurangura muri uyu mwaka uza. Iri jambo ry'Imana turiko turazirikana niritwinjize koko mu gihe gishasha, mu gihe cyo guhinduka. Maze kino gisabisho iyi minsi 3 ivituma wese atahanye ijambo rishasha, ati kingiye kugihindura kugira ngo nshikane abo ndongoye, nshikane abanyiteze kw'ijambo muri ico gihugu c'isezerano. Naho ibintu bimeze uko biri, turashobora guhinduka, tugahindura ibintu, maze n'abatubona bakatwigana bagahinduka. Umwera nuvi wanyu ukwira igihugu cyose. Tureke kubera intambamyi benshi bita ku rutare ngo twinjire muri ico gihugu c'isezerano. Erega bariho benshi bavunika ngo tube turukuturi. Rega hariho benshi barara barakora kugira ngo ibintu bimeze uko bimeze. None muze twifatanye nabo, dukore, dufashanye twese w'igihugu cacu kibe ciza kuko gusumba. Tureke kumira ku migenzo mibi, tureke kubana yadukora ivyo conscience yacu tubwira ko ari bibi, kandi twumva ko bose babigaye. Tureke kurya indya y'umugayo, iciza ni ico kwamaho.